izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bana b'Imana dusangira urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Uno munsi ariko mbanje kubasaba imbabazi. Iyi video ngiye gukora novuga ati igira kangahe, kuko iyi video ngiye kuyisubiramwo, iba yaraje kuwa mbere, uyu munsi ni kuwa Mungu, kumbure izoba ibashikiriye ejo kuwa mbere, rero yari kuba yabashikiriye mu ndwi yaheze kuwa mbere. Nagumye ndayipostinga, nkasanga yicagaguye ibice, ahandi naho ubwa mbere yarase kuza, hanyuma yase kuza twongera turayipostinga, nyuma nsanga jewe sinzi ngene vyagenze, nkaza ndisubiramwo sanga havuyemo uduce tumwe tumwe. Ubwo rero nayipostinga nkasanga haje iminota 5, ibindi vyavuye ko vyase kuza, ahandi naho mbese vyaranyobeye. Ariko gusa Satani n'umugome, Satani n'umuja aritambika mu bintu byanje kugira ijambo ry'Imana rireke kubashikira canke rireke gukwira hose, ariko yaratsinzwe mu izina rya Yezu Kristu. Rero ndibaza ko hariho amajambo nayo nashizemwo, nibaza ko koko kandi hariho igihe nkora ubutumwa canke nkora video nyene iri mu butumwa buhambaye, ikabanza ikagorana kuza. Ubwo rero Satani ntanezererewe ijambo ry'Imana mvuga canke ibikorwa niko ndakora. Sinzi ko hari indoto nagize, nubwo video itarashika, ariko inyereka kwisigaje nk'amasaha 2 kugira ibashikire. Rero kumbure muzokumva impamvu nyene Satani ari kungwanya. Imana yo mwijuru iduhana umugisha. Reka tuzirikane ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'Amamuko ku kigabane cyaho cya 6, kuva ku karongo ka mbere kugeza ku karongo ka 4. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo inyanduruko y'isegenya. Abantu bari batanguye kugwira ku isi, bavyaye n'abakobwa. Abasavyi b'Imana babona ko abakobwa b'abantu ari beza, barongora abo bicaguriye muri bo. Umukama avuga ati, umutima wanje ntuzoguma mu muntu imyaka yose, azoteba asigare ariko 2 gusa, n'imyaka yiwe ntizorenga 120. Muri iyo minsi hariho abantu b'ibihangange ku isi, kandi niho bari bakiri igihe abahungu b'Imana baza kugendera abakobwa b'abantu bakabavyarako abana. Nibo ntwari zo hambere aho abo bantu rurangiranwa. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aleluya, amen. Aleluya, aleluya, amen, amen. Bana b'Imana, video nakoresheje niyo muri La Prama. Murabe ukuntu muri La Prama volcano ni Icyongereza, mu Kirundi ni birunga. Murabe ingene ikirunga cyahagize. Mu minsi yahera ntaratangura gukoresha YouTube, nahora ndababwira ibiriko biraba muri La Prama. Rero ubu rero abaja kuri YouTube murabona ukuntu
byari bimeze ubu bisa n'ibyagabanutse, ariko byamaze amezi n'amezi hafi umwaka wose biriko birameneka. Abantu baho abarokotse barahahunze, amazu murabona yararenzwe ko, muraza kubona aho ibikoko bagiye banabihungishiriza, ibindi byinshi byaguyemwo. Bana b'Imana, niyo mpamvu dukwiye kubaha Imana. Hari abandi bavuga ngo gutinya Imana, ariko Imana ntituyitinya kuko n'umuvyeyi, ahubwo twubahe Imana, twubahe umuvyeyi wacu. Ukabanza ukiyumvira ukibaza, ese mba ahantu hameze gute ku buryo hatoba ibyago canke hatoterwa? Terateranya amavideo umaze iminsi ubona canke ibyo waba wumva biriko biraba muri Ukraine, uca uraba n'ibyo biriko biraba canke byabaye muri La Palma. Ubu bisa n'ibyakamye, ariko uraza urabona abahinga bitwa nta muhinga n'umwe wo kw'isi atageze hajya baza gupima ngo barabe ko bobicuresha, ariko ntibigeze babicuresha, byarabananiye. Barapima, hari aho abazi icyongereza muze muraraba, hariho aho usanga handitse amadogere vyariko, umuvuduko vyariko, ariko nta mwana w'umuntu yashoboye kubihagarika. Kandi hariho n'ahandi hantu mu mpera muza kubona abagatolika bariko barasenga, mbere bafise n'ishusho ya Bikira Mariya. Hari n'abo muza kubona mu rusengero abadamu babiri, kandi koko Bikira Mariya yaratabaye. Atari Imana yo mwijuru igize imbabazi zayo, nta muntu wo mw'isi yohagarika intambara, nta n'umuntu wo mw'isi yohagarika volcano, nta n'umuntu wo mw'isi yohagarika imvura, kuko imvura nayo ni nyinshi, ibintu biriko biracika, ibintu birakomeye. Imana idutabare cyane. Bana b'Imana rero, murabona ko ariyo mpamvu dukwiye kwitwara neza, kubera ko bana b'Imana hari aho muza kubona bagiye bariko barashaka kuba bo bikirininga bo biyora, ariko murabona bijya bizobifata igihe kingana iki. Mubona hari abantu bazoba bakibuka aho bahora baba. Bana b'Imana rero, komeza murabe video, reka tuzirikana aya majambo, hanyuma urabe umwanya w'ishiramu, urabe uwo muriro w'ibirunga, uce wibaza, mbega umuriro udahera uzoba umeze gute? Kuzoba uri mw'isi yose, canke ko umuriro udahera igipande cyawo ko ari kinini cyane, umuriro udahera uzoba umeze gute? Imana idutabare cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo inyanduruko y'isegenya. Impamvu isegenya yarabaye ku isi kuri Nowa. Akarongo ka mbere kavuga kati, abantu bari batanguye kugwira ku isi bavyaye n'abakobwa. Ngo abantu bari batanguye kugwira ku isi bavyaye n'abakobwa. Kabiri, abasabyi b'Imana babona ko abakobwa b'abantu ari beza, barongora abo bicaguriye muri bo. Ngo abasabyi b'Imana, abamarayika b'Imana, abantu b'Imana batari twebwe abantu twaremewe mw'isi, abamarayika b'Imana. Murazi ko Imana mw'iki gitabo nyene canke se ego, murazi Imana itangura kurema Adamu na Eva, hanyuma bagacumura, hanyuma Gahini akiyica mwene wabo Abeli. N'ingene rero byagiye birakurikirana. Ubwo rero abantu baragwira ku isi, bavyara abana b'abahungu, bavyara abakobwa. Urumva baravyara abakobwa bakavyara n'abahungu, ariko ni ikintu kitwumvisha ko abo basabyi b'Imana canke se abamarayika n'abahungu. Rero ngo abo bahungu b'Imana, abo basabyi b'Imana, naryo iryo jambo ry'abahungu b'Imana naryo ririmo turaza kuribona. Ngo abo basabyi b'Imana bicagurira abakobwa bo mw'isi
barongoramwo abo bishakiye. Imana idutabare cyane bana b'Imana. Kandi muze mwumva mwijuru harabaye ingorane. Satani akororerwa mw'isi n'abamarayika bari bamusigikiye. Ubwo rero mu bandi bamarayika bari barasigaye mwijuru harimo abatari bafise umutima umeze neza, bagiye bumva banezerewe n'ibiri mw'isi cyane banezerewe, ariko gusa twumve ko banezerewe n'abakobwa bo mw'isi, abantu bo mw'isi. Murumva rero abana b'Imana twari dukwiye kwiha agaciro kuko Imana yaturemye mu ishusho nziza. Sinzi gituma abantu twihindagura twigira ibirobo twigira nabi kandi Imana yaduhaye umubiri mwiza. Ubwo rero abamarayika batagira umutima basambanya bamwe mu bakobwa bo mw'isi, bicaguriye nyene babona ko ari abakobwa beza. Gatatu aravuga ngo umukama avuga ati umutima wanje ntuzoguma mu muntu imyaka yose. Ngo Imana iriyumvirira avuga iti umutima wanje ntuzoguma mu muntu imyaka yose, umuntu wo mw'isi imyaka yose. Azote basigare ariko ibiribiri gusa, n'imyaka yiwe ntizorenga 120. Imana idutabare cyane. Imana iravuga iti umuntu wo mw'isi nzomukura ku mutima wanje asigara ariko ibiribiri gusa, ku buryo n'imyaka y'umuntu itazorenga 120 gusa. Kandi namwe mubiravye mw'isi kweri n'abantu bake cyane bafise imyaka 120. Abantu benshi muri iki gihe bamara imyaka 100, abo baba bararambye cyane imyaka 100. Abamaze imyaka 102 ni babandi usanga bariko baratangazwa no mu binyamakuru ibintu nk'ivyo. Rero bana b'Imana, kubona imyaka 100 iduteranya n'Imana, kandi ubwa mbere baramara imyaka 1000 irenga. Hanyuma Imana turayibabaza ikura ku myaka 100 idusigariza imyaka 120. Rero iyumvira imyaka 100 ufise mw'isi canke 20 wanashaka 102, ariko abantu turi mu rugero rumwe ntawe uzomara imyaka 102, ntawe uzomara imyaka 100. Abantu bari mu rugero rw'imyaka 50 kuduga, canke abantu bari munsi y'imyaka 50, abari munsi y'imyaka 50 nta muntu azomara imyaka 90. Rero kuba turiko turiteranya n'Imana tukanka kubaha Imana, tukiruka n'ivyisi by'imyaka 100, mu gihe mwijuru duteguriwe imyaka y'ubuzima bwacu bwose ngo mirere na mirere. Ciye nibukuru ururirimbo twaririmbye ku isengero ngo umuntu umwe yacumuye ngo apokererwa ni mu Giswahili ngo yakiriwe n'abamarayika mwijuru, hanyuma ngo bamuha kubaho ngo uwo muntu ngo hazonezerwa cyangwa se ngo tuzonezerwa imyaka yacu mirere na mirere, ngo tuzofata umunezero mirere na mirere. Tuba turi hari mu Giswahili. Rero abana b'Imana, niyo mpamvu dukwiye kuraba ubuzima bwacu tukabushira muri Yezu Kristu, tukubaha Imana kugira tuzobeho imyaka itazoshira turi muri paradizo mwijuru. None abazoja mu muriro udahera, urebye ibi birunga byonyene ukuntu bimeze, wowe ubona umuriro wawurinda? Kubona rero utowurinda, hungira muri Yezu Kristu tuze twibere mwijuru imyaka itazoshira. Kandi bishatse rokora ubuzima bwa mugenzawe, nawe umubwire inkuru nziza, umubwire ko imyaka afise umurangira ahantu kwitazorenga 100 canke 102, ahungire muri Yezu Kristu
hatari amakuba, ese ugereranije n'umuruho n'amakuba biri muri iyi si ubona ibyo mu isi byoroshye? Duhungire muri Yezu Kristo. Turabandanya. Kane haravuga ngo muri iyo minsi hariho abantu b'ibihangange ku isi, kandi niho bari bakiri igihe abahungu b'Imana baza kugendera abakobwa b'abantu bakabavyarako abana. Ngo muri nyamisi ngo ku isi hariho abantu b'ibihangange. Ni ukuvuga muri iyo minsi ku isi hariho abantu b'ibihangange, hariho abantu bamaze imyaka myinshi, bamaze imyaka irenga 500, abantu b'ibihangange, abantu bari bakomeye bafise ubuzima bwiza batarakororerwa imyaka. Muri nyamisi abakobwa bo mu isi kumbure baramara imyaka 500 canke 100 ngahe batararongorwa. Hariho abasore bakamara imyaka 100 batararongora, hanyuma aho bashakiye bakarongora. Gutyo rero urumva mu isi abantu barajya ibyo kurya birimiye bimeze neza, bakagira ubuzima bwiza, nta ndwara zari zihari, nta bugome bwari bwahabe. Oya, hari abantu rero bameze neza. Mugabo Imana ibona ko abantu baguma bahemukira Imana, bari kwiyonona. None abo bahungu b'Imana canke se abo bamarayika bakaza kubahumanya. Nicyo cyatumye abantu bo bagabanywa imyaka, kubera ko ngo abahungu b'Imana baje kwitorera abo bishakiye, kurongora abo bishakiye muri abo bakobwa bo mu isi, bakabavyarako n'abana. None nshuti yanje, ubona ukuntu umuntu asa mu isi, ugaca ugereranya n'ubuzima tuzobamo mu ijuru, wowe uhisemo ibihe? Nyimba kiriya gihe abantu bararamba bakabaho neza kandi bari mu isi, ugereraniza isi shasha canke ubuzima butazohera turi kumwe n'Imana, wohita mu buhe? Heba iby'isi, ureke kuhahamukira iby'isi mu guhemuka, ukurikire Yezu Kristo, we buzima butazohera. Turabandanya. Niba ntwari zo hambere aho abo bantu rurangiranwa, ngo bari bo ntwari zo hambere, bari rurangiranwa. Ego, reka kandi isubiremo aka karongo ka 4. Reka tugahere hagati. Kandi niho bari bakiri igihe abahungu b'Imana baza kugendera abakobwa b'abantu. Abo bantu rurangiranwa niho bari bakiri mu isi. Urumva abantu bakiriya gihe bari rurangiranwa, bari bameze neza, ariho abo bahungu b'Imana bavuye mu ijuru bakaza kubavyarako mu n'abana. Abakobwa b'abantu bakabavyarako abana, nibo ntwari zo hambere aho abo bantu rurangiranwa. Abana b'Imana rero nababwiye iyi video mbaye uyisubire mu bushasha. Hari izindi video nari nateguye ntari bwa postinge, ariko numva ata mpamvu yo kuzica. Ubwo rero hari igihe mwozosanga hariho amajambo atandukanye bivanye nuko uko bwa mbere kumbure nabiteguye atariko bimeze. Mugabo reka mvuge make mu byo nari navuze kuri audio nyene. Hariho abantu bamwe nabona bamaze kubibona, mugabo nkavuga ati nta mpamvu, nkaca ndabikasiringa. Abantu ba mbere na mbere bamaze kuzibona, muze munyihanganire, si jewe, nanje mbashaka kubaha ibintu bimeze neza. Rero jewe hariho umuntu yari yandungikiye video y'umuntu w'umuvugabutumwa, yari karigisha avuga, ariko arapondaponda Ekereziya Gatolika, avuga nyene mbese ayipondaponda, ugaca usanga papa bamugize uko bishakiye,
ugasanga bariko baravuga ukuntu abagatolika dusenga ibishushanyo, ugasanga mbese bari gupondaponda agatolika. Hanyuma kandi uwo muntu aranavuga ati ngo abakatolika i Vatikani ngo sibo abagatolika bo kw'isi yose, ngo abagatolika b'i Vatikani ngo bafise Bibiliya ngo basoma bonyene, ngo iri mu bitabo byinshi, aradondagura ibitabo birimwo, ngo ariko ngo bobo ngo Bibiliya bo ayandi madini afise canke abandi bagatolika basanzwe dufise ngo siyo kimwe na Bibiliya y'i Vatikani. Agaca avuga rero ubugome bw'abagatolika bwatumye kumbure bakuramwo ivyo bitabo. Je namye nibaza ati ngira niyo mpamvu shitani yitambitse mw'iyi video ikanka kwirengana, ariko ngira nongere ndabivuge ko abana b'Imana, abantu bo mu yandi madini je ntacyo mpfa nabo. Amadini yose yubaha Imana, asenga mu kuri no mu mpwemu, yose ndayemera pe. Kandi mu madini yose, haba muri Gatolika no mu zindi dini, harimo abantu beza, harimo kandi n'abakozi ba Satani babi. Yesu yarambwiye ati mwananje, bwira uwo ari we wese ko ndi hafi kuza kujana ishengero, kandi sinzojana abagatolika canke abapentekote canke abandi, nzotwara uwo ari we wese ankorera akanyubaha. Niyo mpamvu rero jewe ntacyo mpfa n'amadini, mugabo kuvuga ukuri ngomba kukuvuga nk'uko Yesu Kristo abishaka. Rero amadini asebya Gatolika, ko mukoresha Bibiliya mwumva mwahawe na Gatolika canke ikomoka muri Eklezia Gatolika, kubera iki atadini ryiyemera rirazana Bibiliya ngo rivuge ati iyi niyo Bibiliya yuzuye, abagatolika baratubeshe, mukazana Bibiliya koko isimburiye Gatolika. Abavuga ngo muri Gatolika bariko barakuramo ibintu biki n'ibiki, mwebwe namwe mwiyemera ko mufise byinshi gusumba abagatolika, ni mu birondere mu bihereza abantu bareke kuzimira. Hanyuma kandi je novuga ati kimwe cyocyo je ndazi birashoboka Vatikani bakaba mbese kimwe cyocyo ndazi ko Bibiliya uwofata ibitabo byose bigize Bibiliya nta muntu yoyiterura ngo ayishobore, nta n'umuntu none iyoyo twahawe data wanje twahawe nabo bagatolika, yoyo turayubahirije, yoyo turayikoresha nk'uko bikwiye. Ikindi ndazi neza ko jari Bibiliya twahora dufise, sinzi nyimba ari Satani yayibye nyimba byagenze gute, je dufise Bibiliya nini kabisa. Abana banje icyo gihe nibo bari bazi Icyongereza neza, bahora bayisomera tukayisoma. Harimo igitabo cyerekana kivuga kuri Salomo, ukuntu Salomo yubakiye ingoro yubatse ijya ngoro y'Imana, hanyuma ukuntu yaza arafata amajini, byari biva ngiye kubyinjiramo cyane, byoba birebire kandi yo cyane video iri kwihuta. Hanyuma kandi jewe novuga ati nimushime n'ivyo. Kimwe cyo Bibiliya y'abagatolika ifise ibitabo menya nyimba 73, hanyuma izindi Bibiliya zifise ibitabo 60 nyimba ari na bitatu nyimba ari 60 na bingaha. None ko Gatolika dufise iyo Bibiliya ifise ibyo bitabo birenze ibindi byose, namwe murarondera ibindi, abariko barasebya Gatolika bararondera ibindi babizane babishiremo. Hanyuma kubisanzwe bana b'Imana, kwigisha turiko turasebanya ntabwo biriko biratujana mu ijuru. Ikindi novuga hari